Abarongozi b'intara ya Ngozi bafatanije n'inzego zijejwe umutekano n'abenegihugu baramutse batera ibiti ku musozi camugani komine n'intara ya Ngozi. Hari kuri UWAKANE igenekerezo rya 6 Nzero umwaka wa 2022 hakaba hatewe ibiti birenga ibihumbi bitanu ku buringanire bwa hectare zine nk'uko bishikirizwa na Isaac Gaseko ajejwe ivy'indimo bworozi n'ibidukikije muri komine Ngozi. Nitwa Isaac Gaseko goronome wa komine Ngozi. Muri ko muraraba ngaha murabona yuko iyi pante iteye ubwoba irarenza meme 100%. Iyi pante rero ndende nk'uku ntituzirimamwe ahubwo tuziteramwe ibiti kugira dukingire ibidukikije dukingire n'iyo si yacu. Turateye ibiti gipande kinini ya hafi hectare zine kugira ngo dukingire umutumba wacu wa camugani. Aha n'agacimbiri migwa aka gacimbiri nyene murabona kose ahantu hahanamye cyane nicyo gituma mubona duheje gutera ibi biti kugira dukingire iyi si yacu. Muri uko gukingira isi yacu hagati y'umurongo n'ubundi dusiga imetero zibiri hagati y'igiti n'ikindi tugaca dusigaho imetero n'igice. Niko twakoze ngaha nkuko mubibona. Ibi bitiro nubwo duheje kubitera hirya ejo byo twagwa n'ishyamba. Bisaba yuko nk'ubu umukwa kabiri tuzoza kubiharurira kugira bibashe gukura neza. Buri mwaka dutegerezwa kuza kubiharurira kugira bikure neza. Mbere mwahabonye yuko aha hogeramirwa n'imiriro ya Nyakanga. Tuzogaruka duce imiciro kugira aha hantu hacu hose tuhakingire imiriro ya Nyakanga. Muri makiyare ibi biti nk'ahandi twabiteye aho ku Mukinya twace dusigaho association. Iyo association akaba ari izira kurikirana ivyo biti. Hageze exploitation hageze kubitema hariho igice gitoya cegukira ayo association ikindi kigaca kija muri commune. Gutyo rero ibiti biba bikingiwe neza nta n'ingorane bishobora kugira. Ariko nk'ubu twotera gutya ntiturondere association tuzeza iki gikorwa. Mu nyuma abaci birembezo baca baza bakabica ibikorwa twakoze bikabibaye impfa gusa. Nk'ubu rero n'igikorwa cy'iwacu cyo kugira gute cyo gushiraho association zizokurikirana ibi biti hageze kwimbura bamenye igice kijya muri leta n'igice kijya muri aya association. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari Emmanuel Ntacasanze akaba twiganira intumbero y'ico gikorwa. Ku misi yose yo kuwa kane misi yahariwe gukingira ibidukikije twama dufise igikorwa kijanye no gukingira nyene ibidukikije kuko indongozi zitugiye imbere muri uyu mugambi wa Burundi urambaye baratweretse akarorero natwe rero tiko turayifatirako kuri umusozi rero wa camugani mubona turiko no munsi twaramutse dufise igikorwa cyo gutera ibiti. Murabona yuko ahaye aragasozi imvura iguye amazi yose y'indirima ikorokokwa nyene harigeze kuba mu misi yahera hariho abagizi ba nabi baguma bahaturira kandi murabona yuko ari umusozi mu isanzwe ategeza gukingira nkuko dukingira n'iyindi misi. Rero kuwa kane uheze twari ku Mukinya uno munsi rero twiyumvira yuko twakorera ngaha kuri umusozi wa camugani tubitere ku ibiti. Uno munsi twakoze kuri umunsi wa kane wahariwe ibidukikije kandi ntituza kuheza kubera murabona ko ari hanini ibindi biti bisigaye tuzoca tubitera kuwa gatandatu. Ni kuvuga rero uno munsi twateye ibiti vyababa ibihumbi bitanu ariko murabona yuko abene igihugu bari bitavye ari benshi cyane kandi tugashimira ngaha urwego rw'igisirikare n'igipolisi kuko murabona ko nabo nyene bitavye cyane akamo twabateye kugira dukingire uyu musozi. Tugashimira kandi n'abene igihugu bitavye kugira iki gikorwa kibe igikorwa ciwacu twese atanumwe asigaye inyuma. Akarangiza atera kama bene gihugu kubungabunga ivyo biti. Hanyuma kandi n'abene gihugu turazi yuko umwene gihugu ico ashatse cyose kiraba. Rero tubatera kama kugira ibiti duteye ubwa mbere bizogirira akamaro bonyene natwebwe twese turimo babikingire kugira ntuzeye hariho abansi b'igihugu usanga
ivyo turiko turakora batabibona neza ugasanga babitemo bashizemo umuriro muci cyane cyane y'amiriro ya Nyakanga cyangwa ugasanga kumvo zitandukanye bamwe babirandura abandi n'ubube ndibibe gitorera abene igihugu rero no kubatera kamo kugira babikingire kuko ejo bazobikuramwo ibiti bitandukanye imbaho iki nkuko amategeko azoba bishikiriza no kuvuga ko twese rero dutegerezwa guhaguruka tubikingire bo bazofata ari karavyonona abamufati amategeko asanzwe ari ategekanije babasuma bahora baza ngahaye tuzi turaba jamwe nyene kabisa turabe igikomba uko twagikingira nawe izo nkozi zikibi zose tuzirukane zive ngaha mu gisagara cyacu Cangozi mbere no mu gihugu cyose Burundi bose ntibasubiye kuronka ikibanza. Ico gikorwa kikaba cabandanirije muri komine Kiremba kandi bikazobandanya ku mitumba yose igize intara ya Ngozi.